barakina journée ya 18 Real Madrid FC Barcelona baraza kuba bariko baruduza journée ya 19 FC Barcelona kuri Estadio ikibuga cy'iwabo kabisa ubona ko bamaze iminsi bariko baranakinira ko kandi bagiye kuba banakinira ko cyane ndavuga Estadio Olímpico Luis Companies baraza kuba bariko barakira equipe ya Atletico Madrid ku munsi w'ejo cy'isaha zine z'ijoro. Ricardo de Burgos niwe muhagarikizi w'umunya Espagne agiye kubahagarikira urwo rukino hagati y'uwitwa Hansi Flick ndetse na mugenzi we Diego Pablo Simeone. Hansi Flick araza kuba yagarutse ku munsi wa gatandatu cyangwa aracaba ari mu bihano tubone hanyanyagira umusaza nabonye yajugumira cyane ubwo bariko batana mutwe na equipe imwe ntarinze kugaruka ko hariya FC Barcelona Atletico de Madrid peu importe Hansi Flick yoba ari kuri Barcelona toba hari nibaza ko Apollo yageze kara kivuga ati ivyo Hansi Flick ivyo tubona hiye mu kibuga byose nakazi ya Hansi Flick ko baba bateguranye kandi baguma no kuri telefone ko abari no muri vestiaire ya muri tribune ariko aragenda araba urukino ko rumeze agirana namna kuravuga ati bugi ibintu bimeze gutya arabuhindure yetu duhombye ijya nduru yo kuri touchline ariko nyine akazi kaba kariko kagenda gakogwa na Hansi Flick. Barcelona Atletico Madrid shoke kuri journée ya 18 Atletico Madrid mu kibanza cya kabiri amanota 38 FC Barcelona mu kibanza cya mbere amanota 38. Atletico Madrid bafite nico kirarane batarana kina ariko FC Barcelona yo ifite n'ubwo rukino irusha Atletico de Madrid. Bwana Richardson bwana apologize kenshi twabonye Atletico Madrid imera neza ariko kuza gutsinda FC Barcelona bikaba ingoma. Ni kenshi twabonye FC Barcelona bimeze neza cyane ariko gutsinda Atletico Madrid bikaza bikanka. Barcelona Atletico Madrid baraza kuba banyanyagira ku munsi w'ejo. Amahirwe arangana gute? Amahigo kwa Hansi Flick baza kuba bakina batagira uwitwa Lamine Yamal. Iyi match cyo cyo vango na kunganya kurimwo uti barabagana ikibakibe atataratanu umwe ashobora gutsinda n'urukino nako ndaraba mu mateka y'ino migugera kuri ibiri equipe ya Barcelona nevuga ko iri hejuru cyane equipe ya Atletico de Madrid kuko mu nkino majana 240 bamaze gukina bose bamaze gutsinda inkino 111 bamaze kunganya inkino 57 Atletico Madrid bamaze gutsinda inkino 81. Izo nkino maze kuba inatsinda uravye nk'inkino zitanu za hafi za gusanga equipe ya Barcelona mu izo nkino zose yazitsinze zose nkino za hafi zitanu n'igerekerezo rya gatatu kwa 2022 Barcelona muhira yatsinze ibitsindo 4 kuri bire equipe ya Atletico de Madrid. Urukino gusubiriza mu kwezi kwa mbere igerekerezo rya 8 2023 Barcelona itsinda igitsino kimwe kusa Atletico muhira cyatsinzwe mengo na Joao Felix mu gihe igerekerezo rya 2023 kwezi kwa kane Barcelona yatsinda equipe ya Atletico Madrid igitsino kimwe kusa ariko kandi byaganze kwigerekezo rya gatatu kwezi kwa 11 2023 igitsino kimwe kusa aha hafi hashoboka Barcelona yatsinze ibitsindo 3 kubusa equipe ya Atletico Madrid isanze muhira iwe muri yumvikana mu nkino zitanu ziheruka Barcelona yatsinze ibitsindo 7 ibitsindo 10 ku bitsindo 2 equipe ya Atletico de Madrid. Ni equipe uno munsi ore wese ayizi mu isura yo kuzibira ariko kuva hongeremwo uriya musore Julian Alvarez bagafatana no witwa Griezmann twarabonye mu akantu ko kugomba kuzibira gasa nk'akagabanuka kumenyereza El Choro. Bivuze ki ku munsi wejo Barcelona izobiri muhira nako kumenya ku munsi wejo gice zine Barcelona izobiri muhira n'urukino rufise icyo rusiguye cyane na cyane ko n'uko kipe ya Barcelona akibagurutse ko nakivuga ngo ni imigwi no munsi uza muri kano kanya ikurikirana kuri classement kugeza muri kano kanya namba Barcelona munsi ikurikirana inganya na Atletico na equipe ya Atletico de Madrid ikayirusha ibitsindo 3-8 ukongera ko equipe ya Atletico de Madrid bafise urukino rw'ikirane batarakina mu gihe Barcelona inkino zose bazifise danger kuri Barcelona danger kuri Flick ndetse n'abasore biwe nagatse ku majambo ya basore ngo bakipe Barcelona ku mugoro kutwategura ikigani navuga ngo nabonye Pedri aravuga ngo Lamine Yamal n'umukinyi w'igihanganye muri equipe ya Barcelona atariko ko tugukino rwa Atletico de Madrid atahari ati n'uruhombo ku mugwi wose muri rusanga ati mugabo tubwirizwa kwiba konsa cyangwa se tubwirizwa kuba focus ku bakinyi dufise no munsi turafise abakinyi benshi bashobora kuza bakabikora mu gihe Lamine Yamal atahari ni naco nanjye nagatse ko ndavuga ngo nabo no musanze Flick adafise gutwara Lamine Yamal abwirizwa kubategura nkoze en conséquence avuga ngo Lamine Yamal ntawe uhari so bivuze ki rero kubamenyereza bose El Choro uno muzi avuga ngo nkatsinda Barcelona ndaje mu kibanza cya mbere kandi birashoboka ko ayisubira kuyitsinda kuko namwe musi maze kwa bananganya amanota
umuntu afise urukino rw'inama atarakina birashoboka ko ekipe ya Atletico Madrid no munsi iri muri forme iri mu bihe vyayo ni ekipe no munsi zikazibira ikabasha gutsinda biciye kuri Salov biciye kuri Griezmann cyangwa biciye kuri General Perez cyaba kimwe n'abasobagera ku batatu nubwo bose bagasubagera ku batatu babona ivyo bitsinda bona Richarlison gato naguciriyemwo bona apologize twabonye ekipe ya FC Barcelona ubwo uwitwa Lamine Yamal yaja mu mvune indwi zibiri nyimba atari zitatu sinibuka neza cyane yagize ikibazo kwijisho ry'ikirenge ekipe ya FC Barcelona umusaruro wagiye urabura ko mu match zine bakinye ekipe ya FC Barcelona yatsinzemwo match imwe izindi barazitakaza tuvuga ko ibura ry'uwitwa Lamine Yamal nkuko nabitwa ba Pedro barako barabivuga tuvuga ko negero shobora kuza gukora kuri ekipe ya FC Barcelona mu kintu kijanye n'umusaruro ku ruhande rw'imbere hari twabonye abasore nka ba Rafinha abasore nka ba Robert Lewandowski uwitwa Ansifrika bakora mu kibuga ariko ibintu bikaza bikagenda neza cyane amanota bakayabona ariko ako twabonye Lamine Yamal atari mu kibuga kwa FC Barcelona ni gake twabonye umusaruro umera neza cyane kwa FC Barcelona nta n'umusaruro bigeze barumbona mu tuvuga ko naco gishobora kubakora ko mu gihe tubona ko kwa Atletico Madrid bobo atani mvune banafise uretse umwana muto wa Marcos Paulo ari mu mvune wewe yagize ligama croisé atazonagaruka ino sezo twabonye abitwa ba Clement Lenglet bagarutse bameze neza cyane mu mutima wa defense twabonye n'igaruka rikomeye riko natanga n'icizere umwana muto Mario nako uwitwa Barrios yagarutse neza cyane hagati mu kibuga ndetse n'igaruka ry'uwitwa Robin Norma mu mutima wa defense tuvuga ko FC Barcelona agahinda barimwo canke bashobora kwisanga mu gahinda kuri urwo rukino rwa Atletico Madrid kubw'imvune y'uwitwa Lamine Yamal ivyo byo biragaragara kandi biranaboneka kuko Lamine Yamal turamaze kubona ko ari we ruti rw'umugongo w'ikipe ya FC Barcelona kandi ugiye kurana ni match ikomeye ni match nuvuga yuko na Hans Flick aza kumenyereza adatekanye mu mutima wiwiwe araba banganya amanota n'ikipe ya Atletico Madrid bagiye gukina basumvye inota ari mu kipe ya Real Madrid kandi Real Madrid bafise urukino rw'ikirarane meme na Atletico Madrid kiriya kibuga Olympico naco kimaze kuba mu bibuga kidateranya ubwoba kuri ekipe yose ije kwakinira kuko inosezo baramaze kwatakariza by the way n'ama match agira kuri 3 bimwe mu bigaragaza ko kiriya kibuga tuzoza tuvuge ngo bari wabo bari imbere ya public paraporo nko twabibona ku kibuga Spotify New Camp ariko icyo mbona cyo kutagira Lamine Yamal nico kintu cyambere kiza kuvuruga ikipe yose ya FC Barcelona kuko ni Lamine Yamal na trio d'attaque yabo ndavuga Rafinha Robert Lewandowski bari bamaze kutwereka ko bamaze kuba bagira kombinizo bamenya n'uburyo bakinana kuko ugiye kurabana amapase atangwa na Lamine Yamal yerekeza kwa Rafinha cyangwa kwa Robert Lewandowski naho ndi mukinya hari amusubiriza kwa amapase ubona ko harimo communication irenze kandi ubona ko banazinanye banabikora no mu myimenyerezo by the way kutagira Lamine Yamal kuri equipe tuzi izibira nka Atletico Madrid yari pion nziza cyane kuza kudestabiliza defense yaba Robin Normal bitwa Benir de Mandava kugira ngo barafinya nabo baze gukina iyo baro bona ntaguciyemo gato bona apologize equipe ya Atletico Madrid ni equipe mu myaka twari tubonye ko ari equipe izibira kandi bo bakibwe bisa ku kantu ko guzibira bikene mugana imaze kuza muri equipe muri mwaka cyangwa mu myaka nk'ibiri heze yamaze kuva mu yose ni n'uyu musaza ndavuga Diego Pablo Simeone niho maze kubabona yuko nivyo ndiko ndazibira ariko nandi ndagoba kurondera ibyo zendo kuko nashima hari kenshi twabonye equipe ya Atletico Madrid igenda gukina ifite umusatirizi umwe rukomboka kaguba hariho nk'uwitwa Alvaro Morata ukabona harimo nk'uwitwa uyu Diego Costa ukabona harimo nk'uwitwa Luis Suarez ariko abantu ugasanga abakinyi bifocusinga cyane hagati mu kibuga ariko kuri no ncuro urashobora gusanga equipe ya Atletico Madrid imbere twaburiyo abakinyi bagera kuri batatu kandi bose babasatiriza ugasanga Alexander Sorloth arimo ugasanga Julian Alvarez arimo ugasanga ndetse n'uwitwa Antoine Griezmann nawe arimo eske tuvuga yuko Atletico Madrid bamaze kuba batahura yuko nibyo ndiko ndazibira ariko nandi ngomba kurondera ibyo bitsindo kandi nkabirondera akirekera tuvuga ko na equipe ya Atletico Madrid ishobora kwisanga iri kishira mu bibazo equipe ya FC Barcelona nabo tumaze kubona bamaze kubamenya ako kantu ko kuvuga bati twe natwe tugomba kubandanya dukina igijo yo gushira abantu mu ma offside ariko tubona ko nabo basana batanguye kuba banabiga cyane by the way ya ni match itandukanye ni match zose tumaze ni mu nkino zitanababwiye Atletico Madrid yagiye tsindwa cyane na FC Barcelona yagiye tsindwa na FC nabo mu nkino zitanu yatsinze ibitsindo 10 bagatsinda ibitsindo 2 birumvikana ko ariko uwo mugwi Atletico yakiriye agesiyo y'uno munsi nanje nibyo nako ndavuga nicyo nagomba garukeko nakora bakurukira ku munsi n'urukiro tushobora kubona ibitsindo ku mpande zose kuko uno munsi tugiye kuraba defense ya Barcelona tukaraba n'ubusatezi bwa kipe ya Atletico Madrid tuvuga ngo egira vrio defense no munsi yamaze kuba isa nkaho yanwa ngira avuga Pau Kubera gashira ko na Inigo Martinez ariko hamaze kuba hakrewa no vuga ngo icitwa
komiliyo nziza hagati yawe witwa Julian Alvarez ndetse n'uwitwa Antoine Griezmann no mushobora kuba kwifokasinga kuri Antoine Griezmann Julian Alvarez akaza akagutsinda bivuze ko namba tubonye ikipe ya Atletico Madrid no munsi ni ekipe tuvuga ngo hagaze ku majurune nka cyangwa se ku bihe nk'ibi tuvuga ngo iraza igatsinda ariko ntabwo twabona ngo ni ekipe yoza mu ma ekipe afise ibitsindo byinshi kuko no munsi mu ma ekipe atatu azigamye ibitsindo byinshi ekipe zigamye ibitsindo 200 nyuma ya kipe Real Madrid ifite ibitsindo 21 cyangwa yumvira rero no munsi kipe ya Atletico Madrid twarayibona ifise amanota mugabo muri Ligue ifise defense nziza ifise defense gutsindwa ibitsindo bimaze gutsindwa ibitsindo ariko ifise attaque igira gatatu nyuma ya Barcelona Real Madrid ni ekipe twabona mu minsi yeze yaraze kagoma mu kaca gatatu ariko wasanga Lazio de cyangwa ibitsindo bazigamye kimwe bitanu bitera kuri musogaza kubaza ugasanga nivyo ibyo gutsindwa ntibabitsindwa cyane ariko nabo gutsinda ntabwo batsinda cyane bitandukanye n'uno munsi ekipe zikavuga ngo ndaziganye ibitsindo 200 so nico cyo navuga ngo n'urukino ruri totally different cyangwa se totalement different n'izindi nkino imaze iminsi ikina kuko no munsi amaze kuba yimvamo Alvarez umukinnyi wo kuzibira ko atari yo kuzibira rero kana mureka kina muri system yo kwataka barwanwa no witwara n'ubuzima so ushobora kubona ko muri no rukino ashobora kuba ibitsindo ku mpande zose kwa Barcelona no kwa equipe ya Atletico Madrid ariko nkavuga ko kwa Barcelona bashobora kubagora kuba badafise uzoza gudestabilize uzoza kuvurunga defense ya Atletico Madrid ndavuga no mwana mutura mini ama ego Rafinha ivyo bikora ego ababana nka Pablo Torres ivyo bikora ndetse n'aba Daniel Olmo ariko uburyo yabikora muri mini ama n'umukinyi yirinde cyitwa contact muko kwindi cyitwa contact rero we yaguhereze nabo baza kuba bakina na equipe iri strong defense equipe no equipe irondera contact par rapport y'ibindi bintu byose ubyumve ko ibintu byo kurondera cyane contact barayirondera cyane uwo rero yirinde zo contact ntabwo ahari namwe umunsi ni contact ya Daniel Olmo ni contact ya Rodrigo de Paul tuzobona no rukino amakosa menshi cyane kwa equipe ya Atletico Madrid par rapport à l'équipe de Barcelona. So nukino nova ko n'ugwanjira uri ouvert so kubona ibitsindo ku mpande zose. Bona apologize turiko turabona combinaison cyangwa turiko turabona ubunywanyi buri hagati ya Marc Casado na mugenzi we Pedri Gonzalez hagati mu kibuga tukabona uyu musore karadugamo Dani Olmo nivyo match uno musaraza kitwara neza cyane ejo bundi match kanka twabigarutse ko kuri match bakenye na Leganes batakaza igitsindo kimwe ku busa twabonye Dani Olmo yari yabuze mu rukino tubura bagiye batandukanye ba Marc Casado turabona neza cyane ko nivyo barako barakina cyane mu kibuga ariko nta kazi baye ko barerekana cyane kuko nta nivyo barako barakora est-ce que kuitwa Ansifrika nawe kwicareka cyane canke kugumiza hanze witwa uyu Frankie de Jong nabwo ni cyo ari kintu kiriko kiramubukora ko ku musaruro turiko turabona ariko aragenda abura mu match zigeze zitandukanye kwa FC Barcelona ubwo Frankie de Jong nabo niho wari wa mukinyi turabye experience bise turabye ndetse nako kanu ko kanyeriga bamaze kubagira ndavuga kuva tanga gukina umupira w'amaguru ndetse n'imyaka amaze kwa FC Barcelona ubwo atari myinshi ariko ayirusha wa Marc Casado ndetse nabo ba Fermin Lopez ba Dani Olmo nitubona ko witwa Frankie de Jong nawe kuri match nk'iya Atletico Madrid ndetse bona ko banabuze n'uyu musore ndavuga Lamine Yamal bishobora gutuma n'uwitwa uyu Rafinha ashobora kokipa poste witwa Lamine Yamal witwa Dani Olmo nawe akaja kokipa nka poste ya Rafinha ubwo uwitwa Frankie de Jong nawe niho bahari hageze ko nawe arondera gushushizere kwa FC Barcelona turavye experience afise ino match ho ashobora kuronka amahirwe yo kuko bagiye kuba bakina Atletico Madrid si ya equipe iza kuzana nk'ubwo bwana cyangwa ushiremo iyo talent ngo urayifise ni equipe iza kugusaba iyo talent ikongera ikagusaba niyo matua ndavuga iyo maturité ndetse niyo experience nk'umukinyi ikintu cya mbere cyo tuma ino match ashobora basi no guhagarara agahagarika agakina n'ikipe ya Atletico Madrid kuko ntagira Lamine Yamal biraza kuba ngombwa ko Rafinha aza kugenda ku ruhande rwa Lamine Yamal Dani Olmo ku ruhande rwa Rafinha Lewandowski ukangwashizemo Ferran Torres nimero 10 irakina Pedri hagati mu kibuga adakoresheje double pivot kuri Rodrigo de Paul uriya mwana aramwica Marc Casado duwere ya Marc Casado na de Paul uraza kubona ku match uraza kunabibona irabatotara ramporte siriko nabikubesha siriko nanayibona iyo ntinabaho Rodrigo de Paul hagati mu kibuga kuri Marc Casado mu bagabo b'amajambo Rodrigo de Paul aragukina akakutera n'umunwa kandi abavize akubye ati Argentine bifise igikombe uziko afise n'umwongereza hariya nawe ameze neza uyu musore bakwiye kwa Chelsea Conor Gallagher bamaze kuba imeze neza cyane afise n'umwana muto Pablo Barrios ahubwo ndabona ndabona
Frankie de Jong na Mike Casado bashobora gutangura mu nani ngira ko ndavuga Yo, Frankie beza de Jong cyane nawe ko si umwana akenewe niko ndabona ibinyamakuru ngo ashobora kuzana akabrikora agashyiramo Ferran Torres mu busatirizi kugira ayo Ferran nawe umaze kuba mbona atangwa kuba yigirira ico cizere na ariko kumutanguza nawe siniko ndabibona kumutanguza kwino match uri kurabira kuri experience de Jong n'umukinnyi akenewe kwino match mugabo performance ntaritora cyane bivanye n'iyo minota mikari karakina mugabo ni match novuga ngo ifise objectif ifise ikintu kiza kuko uza gutsinda match arahita afata ikibanza cya mbere kandi Barcelona gutakaza match araza ko bibizi neza cyane ko kuko baraza kuba batakaza amanota agera kuri 3 barushijwe na Atletico Madrid mu gihe Real Madrid bayatsinze kwa Sevilla baraza ko bashika ko amanota agera kuri 2 barushwa na Real Madrid kandi Barca yisange mu kibanza cya gatatu mu gihe Atletico Madrid, Real Madrid bose bafise inkino z'ikirarane. Barisaza gusigara ihangana na Atletico Bilbao. Ya gatatu ni ya kane. Ni ikaka. Match iragoye. Rega nivyo. Atletico Bilbao gatsinda irahita Barcelona n'ishino tarimwe ariko nayo iratsinda Osasuna. Ariko nayo match ikomeye. Ko Osasuna nayo iri mu kibanza cya gatatu. Mallorca ni mu kibanza cya gatatu. Bilbao imeze neza Bilbao. Bilbao imeze neza ariko mugabo nayo twibukanye kwijyana cyane mu gihe muhira. Ubu yagizo yagendeye kipe ya Osasuna. Hans Flick yaratsinze Dortmund ku mukenyero navuga ngo mwiza cyane yaje kubasoma match. Yaratsinze za Bayern yaratsinze za Real Madrid. Amaze kutwereka mu nkino zitatu zikomeye amaze gukina ko ari wamumenyereza za Kariponda Preza ariko izo nkino zose zitandukanye na runo rukino ndetse n'uburyo abamenyereza bakinamwo baratandukanye cyane. Diego Simeone agutsinze ibyo rese wamenyereza ngo gutsinda byinshi muga gutsinze igitsindo kimwe bibiri biba bigoranye cyane ko yimugombora nuko ni match iza kuba ku munsi w'ejo igihe cy'isaha z'ijoro ku kibuga cyiza cyane Stadio Olympique Luis Companys cy'umugu FC Barcelona bamwita De Burgos no muhagarikiza za kuba ari hagati mu kibuga hagati yayo makipe agera kuri abahagarikizi ni nako abamenyereza bamwita Diego Pablo Simeone azoba ari kacakirana no witwa Hans Flick ku nshuro yabo ya mbere bahura umwe ari umumenyereza wa FC Barcelona n'umumenyereza wa Atletico Madrid prediction zanyu bona apologize bona Richarlison ndahera kwa Richarlison Atletico Madrid FC Barcelona indatahukana muri tagira kuri 3 biraza kwa birangira gute ndabona bishobora kuba 2-1 2 byande kimwe cha Atletico bona apologize amahigura aje kwande iyi match ni 50-50 50 muri make ati match iraba draw nuko apologize nuko byari bimeze nuko Atletico Madrid araza ko yagendeye FC Barcelona ako kibuga cha